Kazoza FM. Be your own boss. Come it. Ahora mutari kuri live turasaze. Comita. Allez. Mouvement. Hey. Mouvement. Ego mwamaze kuvyumva ko twamaze kwinjira mu mico nakaranga kiwacu. Muri sije turi kumwe n'abantu babiri beza kandi bafise kungene bitoye sizwe ari bitoye cyangwa ari wabatoye. Umwe arirabura siriri mengo ni jewe kigingi undi nari inzobe umengo ni iriere. Sha nukuri bagize equilibrage kabisa. Kuwa mbere nimwabona abanyene ngani muzotanga. Narusha revre ni zimwe mana we. Je nanje muzamarori kabisa. Ego. Umutipe umubogare nkanje mana we. Nimishatsi kameme. Ego mushatsi vraiment byakunze. Reka tubaye ikaze turi mu muco w'ikirundi. Kuba tabizi. Umuco w'ikirundi uratandukanye n'ikizungu. Mu kizungu bavuga ati mesdames et messieurs. Ariko mu muco w'ikirundi ibyo bintu bya ladies first ntibibaho bavuga ati bashinga naye bafaso ni gwaruka. Reka mbere ku mushinga naye karibu boss. Gwaruka ntiyaje. Ego stali. Merci beaucoup. Ego. Ni mutwitondore. Turavuga ikirundi kuko tuje kuvuga karanga. Niyo challenge dufise. Ego kaze navuze ngo karibu kaze. Murakoze. Ego. Mwitwa bande mutwidondora? Ego nitwa Rumbete Francis Willem. Ego. Ni Kirundi nyene. Ama ndi muri club Yagamahoro. Ego. Ndi kivuga uko nyene. Kivuga mu gifaransa naje. Kivuga mu gifaransa. Ndi mu secrétaire ni qui directeur. Ego. Uri umunyamabanga. Umunyamabanga. Ego muri club Yagamahoro maze 8 mois ndi muri amezi 8. Amezi 8 ndi muri post. Ngabo ndashikana imyaka 2 muri Umugwi muri club. Merci. Turi kumwe n'umufasoni nawe nyene timuhakanya. Atkidondora. Jenny Katia Greta iradukunda. Hanyuma muri Yagamahoro ndi mubayitanguje. Ngo nta ladies first. Ni ibintu bikomeye cyane wavyumvise riye cyane gose. Club Yagamahoro. Turazi club gira amahoro. Ariko club Yagamahoro jewe kubganje ndayizi cyane ndaza kuvugaho ndayizi ariko ndashaka muvuge club Yagamahoro ntibave bayitiranya n'iyindi gira amahoro gizwe n'abandi byagenze gute mwavyumviriye gute murabahehe muririmba ibiki ni club mukina makarata club Yagamahoro muragira ibitito muricara mukavuga ibicuba kuko ni muco mukora ibiki muri club Yagamahoro? Club Yagamahoro ubwa mbere ni club yatanguriye Igitega. Hari ngira nko mu 2005 je nari mutoyi nahise nk'imyaka nk'itandatu itanguzwa n'abamama babayo. Ababikundanye n'abana babakuriye hariya bagakumbura ahantu bavyinira batamba baca barayishinga rero barazana n'abana aho twabari twitwebwe tukagenda gutamba twiga gutamba ikirundi twiga kuvyina. Hama mugaburana abamama barafatiye barabishye baragera igihe birazimangana n'imyaka musaza mugabo natwe urumva entreta twariko turakura ati none vya bintu tuzobiheba uko nyene bigende arivyo twakuriyemwo muri 2008 2012 turayivyura turasubira turavuga twara abakobwa ndwi turavuga ati tutegezwa kwivyura ino club dusubire gutaramisha abantu mu manza abandi ba jeune ndaza abandi batonya bacu baronka basubira guhurira dusubire tudine twige gutamba tuba turatanguye rero dutangura turi abakobwa tuza turakura uko nyene haraza abakobwa mu nyuma turaronka n'abahungu club birabayeho batwatamba indambo zose zo mu gihugu igihambwe umutsibo amagwandama amaka ibyo urayazi wewe aba ndabagira turi live ndakugirira amagwandama igamene cyumvise amagwandama turatanguye rero hama urumva urana ko turi Bujumbura ashusha twaje Bujumbura urumva Igitega nwana ni ruguru balaje nta ka university twadufise kuze wacuza hehe kwiga university Bujumbura umwe akaza akisanga kaburi yaje agenda muri gira amahoro nyene akumva ati sha hari abantu twakuranye ntaro
ukaza umwe babiri batatu gushika turaba benshi turaba benshi ama turavuga ati none ubu twakwiye dusubire yego ahaciye 2 ans turasubira turakaya Yagamahoro ngaha nuko jewe Francis na Katia jewe uretse nari nabikubwiye ko nza kubivuga mu Yagamahoro turamaze gukorana igitega nari fise igiteramo canje Yagamahoro niho nabamenyeye byari ibintu byiza cyane byari ibintu byiza hanyuma ndamaze no kuja mu rubanza urazi ko nkuru MC turahuriraho na club Yagamahoro yari n'urubanza rw'inshuti nukuri jewe ivyo nahabonye ni vyiza cyane ariko hari ikintu kimwe gikunze kuba ugwaruka gwakuriye igitega si mu bintu vy'imico n'akaranga gusa urakunda kuba gushikirwa n'ivyo bibazo aho benshi batatana bakavuga ati ngiye kurondera amashuri ngiye kugira gute ndabibona muri basket ndabibona mu makorale nace mu makorale aho n'ikintu ciza cyane gusubira kuja hamwe ati erega naho twaje tweheye ino turondera ubumenyi reka tusubire tuje hamwe tugire gutya ikibazo rero nagomba kubazanagira nti none mumaze kuza ngahi Bujumbura ndumva yuko mwebwe muri bamwe bakera abahitanguye nimutinya yuko muzava musanga kakanovera isoko kuko irikirakomera Bujumbura baze nayo bimeze gute Ewe baze urumva ntituyibagira urumva ngaha ni Bujumbura bijya hariho ubutandukanye pardon ubumenyi dukura ngaho urana ngaho turi kumwe competition y'ibisazi hari abandi bazi tubibagira turasubirayo natwe hariya tukagenda kubashira ku mwanya tukagira ama formation arico kuko nabonye nta rico badusumbije nka zamvyino zaki la source ni hari kuko ngaha nabonye ntaguci ntabaciriyemo fasi bon ndavuga sinayivuze abantu narabikinye abantu barashavu nabonye club ntayo mvuga ntibikenewe none mbarira muri mu muco w'ikirundi yego babigira neza sivyo baragira neza hanyuma mu nyuma bagabanya ingoma bagira ngo baca batamba ibintu vy'amadense baravanga okay baravuga yuko ngo quelque part ngo ifo kuvanga ibintu ntuze akabijana muri modernité est-ce que mu muco wacu birapasa hari abantu mu rugo rubanza bavuze ngo icyo ni kirundi cyo abandi nabo baragira hari ikintu kindyoheye bahejeje abahungu bariko bagitamba babita gute mwe bambaye ibintu vyera umuyebe bariko baratamba umuyebe gucyaye bakazoragenda mana ibi ni biki sasa uravuga ikintu kindyoheye ikibazo nako ndakubaza ariko cyane kijanye muraduga sintahuye neza hariho Yagamahoro iracabandanya igitega hanya bayita mu kirundi sinera umugwa mukuru muri siège maison mère nibo badutwara nibo bafise branche mon frère mwebwe rero muri Yagamahoro ukungene itunganijwe muhava mutubwira sinzi ko hari ibyo mudutegurira ariko cyane mwaje ngaha muri studio nk'umuvyeyi ashaka umwana wiwe hari uri karatwumva ari Gitega hari uri karatwumva ari Bujumbura bigenda gute afisa gahungu gashaka kubija mu vyakaranga ufise umukobwa baza ku myaka ingahe mubizi biki hanyuma bari hagute kuko urumva byo byose tumuhakanya Francis merci bon berangora kuvuga ikirundi cyane nta kibazo hama ukuntu bigenda ubu vyarahindutse ubwa mbere nka twe ukuntu twinjiye kuri recrutement kanko yayivuze barabajije babigize post kuri Facebook atabifuza gutamba kandi banabizi kuvyina karibu and ndaje niko ninjiye urazi kuvyina cyangwa uzi gutamba hama bari bafise intambo ukuntu bazitamba aesthetique yabo kandi twashitse tuyiga ngaho cyo bifasha n'abandi bari inyuma bose ariko nizere ko nararengewe amatumaze guhura turi benshi tugira aesthetique wacu ubu rero mu kwinjira club Yagamahoro yugure ku bantu bose
imyaka yari yo yose so kuvuga yuko uri umunyagitega oya ubu ni bose avuka hose imyaka ni yose n'umwana muto yaraza byose n'abana batoyi mugabo si batoyi cyane mugabo ubaravye urabona ko ari batoyi atari kintazi ashaka kumenya udupa ushobora gukurikirana pati hariho na ubu unye kubera ko aho tugeze twabonye ko bisaba ko ko twi frère amahaya amafreda deje mugabo ivyo bimenye maze gushikayo sinameshe reka ducungura umwanya merci beaucoup ducungura umwanya ko dusigaje imisegonda sivyo nagire ndabasabe rero mutubarire mudufundurira agaseka hari ikintu muduteguriye none muri kazoza mufise imigambi yiye bimeze gute neza na neza kati tubitege mu biki twebwe urumva ubu turiko turashinga imizi ngaha kimwe ngende mbwiye abantu mukeneye imanza mukeneye abantu babateramishe club Yagamahoro turahari kandi nabonye nabana bitonda bisoneye ego vraiment badashirukanya ego hama muza muri benshi kandi bari abidoga ngo baje ari bake muza muri umugukwiye wowe uravuga ico ukeneye kuko hari abantu bavuga ati nibaza benshi urana kajya kazimano cyangwa dufise espace ntonya ikibanza gito urumva bana murayaga bashaka kudusanga kuri Instagram, Facebook, hari amapaje ya club Yagamahoro. Ego hama ikindi turategura rero gukora igiteramo. Ego igiteramo kuri page na Instagram baza gusangaho nimero za telefone. Ariko ku bantu hari abantu babatama bacu kandi nibo banyera amafaranga nibo bategura imanza batagira Instagram na Facebook. Genda uyivuze iyo nimero. Wowe urayizi ku mutwe. Oya ntanze ku mutwe yewe bene burayirondera wewe hamundi na watubwira igiteramo rero canyu igiteramo ni ryari igiteramo ntiturayi mugabo ni mu mpera z'uno mwaka tuzobamenyesha tuzobabona emwe muzotubona babana ba ruguru bashitse ngaha muzoduha umwanya je na Mr Kaino abana rero muri abana b'igitega barigira ngo na ba ruguru aya mwishatanya ni ruguru abana bize AIB dufata amasabi international ruguru ego igiteramo batwitege tuzoronka kanyangira ko kugaruka no ngaha anye gusaye baritegura bamwe twavana hari bamwe barabika kanoti hamwe mwamwe twasanze aha uze murabera ivyo bintu abo bana bakora inomero kugira umuntu akeneye Yagamahoro cyo turangiza inimero ni 69 61 75 45 mu gifaransa ni 69 61 75 45 ndabashimira cyane Katia na Francis muze mwakure abantu bose mwavyumvise yari club Yagamahoro club ndangakaranga isanzwe ikorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura economic ego puis le flambeau kuri gashuri kuri le flambeau ego si abatose no dukora kuri le flambeau mwumvise nimero mwumvise tubashimire natwe tubifurize weekend nziza cyari kiganiro abo boss tuvyuke ndagushimire Uriel byagesete saite ndagushimire King Leon ndagushimire Lies yari hariya kuri live kuri Facebook tubashimire mwe mwese mwanditse mwakuye ababuze appel tubabwire ati sorry sana urabona yuko ari ibintu bitoroshe tubadufisa abashitsi tubifurize weekend nziza zo duhure lundi sans lundi yose tubabwire ati bakunda cyane baba Kazoza FM, be your own boss.